gakanzu nakwambitse urabona ko ibikubereye urabona ko isumba nayo mwirya kwawe kandi n'igisirimu rero ngira ndagusiga agafondoti k'ibujumbu uhora wumva agafondoti urukumva hariho agafondoti basiga abakozi bujumbura ako gafondoti rero niko kaka wari umaze kukabona voka ndarizi iyi rero si voka ni agafondoti fondoti y'abakozi kuko ngaha mfise umwana umwe kugira uzinjira azobone itandukaniro ry'umwana wanje nawe karagufasha ciza n'inzobe rwarukara ruraheze no kuri kwimana cimusumvya n'inzobe nawe aha wagaye urataguciye utagatuko kure nengane yamaze ibintu yisize ndashinda mubwira iki bose iyo urazi ko uzoca umubwira ati abadayimoni b'iwacu nako bavuga abavyeyi b'iwacu namasanga basize uku kugira ntihagire umuntu w'umuhungu cyangwa umuntu w'umugabo azonkorako kuko uzihenda akankora kacapfa ibihe byose namba mbona betuye barasiga barasiga kugira ukunde azovyumva kubera nta bimenyerano nawe umve nayo ninjiye gusa imbibaririra ku muryango kamera imbaririra ku muryango kabisa ku muryango nzoguhemba ibihumbi 30 amafaranga sikibazo wowe ukora akazi kakuzanye neza gusa wirinde kwibaraguza kuko umugabo wanje arasokorozanya ashobora kukubaza ko mabuca wawe yagiye ryari nubwo nzoba nagiye mu mutwenzi ati agiye ubunyene ntihakiva ngaha hari ikindi kibazo ukeneye kumbaza oya sawa rero cyo wahabujya ngira ndanagenda oya twabivuganye nta ngorane n'imwe namubwiye ko twarose umukozi ifungura umubiri rikanwa amaraso umutima ukabyimba umubiri ugahabuka warabaye irya nino ukabura uhugira kuko muri ico gihe n'isafuriya ntikuba ibibazo tunyuramwo si twe twabitanguye kandi sinatwebwe twimirije kubirangiza iyo urugamba rugumye inshuti zose ziraguta ndetse n'abo wizeye bakagutererana waraba imbere n'inyuma nawe ukabura inzira satana kakwereka ko ibyawe birangiye yasenyuye yariko nizo kugwanirira orema ihangane igeragezwa rirarusha nabitse mugenzi ihangane mugenzi igeragezwa rirarusha Madame, chérie. Wewe umukozi bazanye ndi akuzanye madame wawe nari kumeze uko nama nyine sanga imisi yose nyine meze uko ya muga ntacyo bitwaye ntabwo ndi umusuma ntabwo ndi umugizi wa nabi ni uku nyine igihe cyose wamumeze uko kandi urumva nta n'umuhungu yemerewe kumukora karabaye urumva nyine n'ibintu nyine urumva nyine n'ibintu nyine byitayemo ye sa nta n'umuhungu yemerewe kumukora kubera urumva nyine umuhungu nyine avuze ko urumva nyine ashaka
chapfa yego canke wewe sindavyumva cane nuwakuzanye koko wewe isawa nibiki uyu muntu uyu muntu mbonye ngaha mu ego umukozi ameze gutya asuku ege kanzu ndabona ko ari yayi kanzu ndayizi ni wewe koko uri he none wewe uri ni hatari kwakira umugabo wanje. Karibu waje. Karibu. 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 None telefone. Karibu niyo telefone. Ile telefone kukizi. Mama. Madam. Abona telefone yagutwaye. Hari ibyo wavuze sinumvise. Okay. None we kumbona imisi yose unenga habuze iki? Nimfise ikibazo. Telefone none yose ijya nayibutse. Cyangwa umenga uri concentre cyane na telefone. Nkundarushe nta nakano kunyakira friend. Ariko ndarabigeze. Gana chingitswe. Nagenda rigezwe. Gana chingitswe. Cheko mboro kigezwe none. Chembo kigezwe ho kweri. Misawa. Ariko nta kibazo ufise. Ufise ingorane. None Chembo mengi ufise ikibazo, hari ikibazo? Wagize ingorane. Ingorane ndayifise. Chembo rutanyakira neza uko byari bikenewe, Mbe kumeza ho kwanze. Kumeza ubona ko. Shaka naguheke kumugoro. Ai, akumugongo sibisanzwe sorone. Cyaje nkaguheka none. Oya. Ngozo bonone tuzobigenza gute? Nimba mugabo azoshi. Ibyo ntacyo ndavuga, ntacyo ndavuga. Aya, reka umbiriza ndabwira umbiriza. Ariko roshi, hari ibintu bisoba, hari ibintu bitanu. Ntatomoke wafre. Ariko wamburanye ikinga wamburanye ikivre. Urazi iyo twavuye kure cyane jewe nawe. None kubera gutanyakira nk'umugabo wamburanye iki? Ariko roshi, hari ibintu je ntasobanukirwa. Wibutse iyo jewe nawe twavuye, iyo nagukuye friend. Uri bukuzima warimo. Ariko ubu kinyakira neza ubwa mbere twari nko mwijuru. Kandi naragerageje gushira ahantu heza. Mugubuje simbona. None wamburanye iki? We kera tugihurira muri boîte. Waranyakira neza, naho nayaguha amafaranga naragucorera. Ariko uko wamfata byatumye mfata ingingo yo kukuzana mu kigega cyayo ntacuruza. None ubu na habuze iki ko mbona usiga mufata. Harabandi bansubiriye cyanke nibikumfata nk'umwavu nibiki. Habaye iki friend? Nibiki? Harabandi bafatanye. Hari abandi bafatanye. Iyo telefone none ko mbona ukikoncentre nayo nibiki?
Sada kubise mama. Yeah? Mukama wanje. Ariko kabasha. Kuri ino si umuhigwe nindi. Naragerageje kurondera amafaranga ndayaronka. Mugabo uwo tuyabanamwe mu mahoro n'umutekano yabuze. Ubu namuronse nibaza ngo Imana iranyishuye. None raba amagorwa ndiko ndagorerwa mugwi wanje vraiment. Nitwa ngo nari mfise ibintu. Kwiganyira mu bigeragezo hanyuma yakarabaye Imana irakora mwasa gukira icyobo mugenzi wanje Imana igaca icyanzo igatabara nawe harasibye Kostas. Isano. Amahoro. Yemwe nawe waravyibuye ibijumbura. Ni wewe cyangwa ni nuwundi? Ibisanzwe kweli. Yemwe gahe ubona nanje coshikanangira notagata. Rama mabino mwamenye kwiriyanye n'ibintu. Yemwe urabona ivyo ndimo rabahara nansibanye no muhira. Haniwe nga kugira ntorora utu twatsi kubera akazi ko mu mirima nawe urabize haruguru duhemuye. Hama. Kweli wa mukobwa wanyu yari yabantumye ko nayo yarabaye neza. Coge narahebye yagiye atanaseze nakangutse sanga usanga byaragoranye rega abakobwa umunsi yarabaye mu buzima bugoye. Ho harakomeye. Arahakomeye kweli mbere yabantumye. Afise ntuntu. Mbe ndabonye na papa wiwe kweli yari yabantumye ko cyane. Tugenda murabe kweli tuvugana. Papa Kostas. Sawa. Urakomeye. Amakuru y'imyaka. Chakula gachupa ngake. Ngoma nisogongera. Kabisa. Hama. Umukobwa yukweli yari abantumye ko. Ego kweli ubunyameze neza, ubuzima bwifashe neza. Ego kweli Imana yamuhezagiye kweli. Ibintu bitangaje cyane. Okay. Yari yampaye envelope ngo ndabazanire. Ego akiye. Okay. Ndabaramukije amahoro y'Imana bavyeyi banje nkaba nari umukobwa wanyu niyo kindi Kostas byarashitse ndava mu rugo ntabaseze bivanye n'agahinda nari ndahafitiye kukuntu mwaguma muterana amajambo n'induru mu rugo byarashitse ndava mu rugo nkaba nagerereye mu gisagara ca Bujumbura nkaba nari maze kuronka udufaranga duke nkaba ninde barungikiye amafaranga agera ku 100 kugira mwikenure mu rugo namwe nagomba mama n'ukuri wikenure uhindure agatenge papa nawe nahakundi icupa cyane ariko nawe ahindure murakoze cyane tuzoba dusubira mu agatenge kari karashaje aniranye gusa dukambire natwe ashangiye guhindura agatenge nanjye nambare nk'abandi amahera y'ubumaraya niyo giye no koreka mbere ndayaturire imenye yo mushinga nunuririye amahera mushinga nunuririye amahera mushinga yo mushinga nunuririye amahera nyene yo mushinga nunuririye amahera turi afuna ikimara kusinya kora avuye mu bumaraya umwana wanje yandukiye ajya muri bumaraya tora avuye mu bumaraya oya umwana wanje natengana sinshobora ihangane geragezwa nirarusha nabitse mugenzi
umbwize ukuri ndashaka umbwize ukuri mfise amakenga menshi oya kamera ndashaka umbwize ukuri oya hora ugorora Simona gusangira ndavuga ni umuntu. Ndindi. Nyapfa. Uri kurasa umwana gape. Manzira kabuke. Zugurura. Ndakusanze hiyo ndakunika. Namwumvise aho nahigiye shebu nkamuhiga nkamubura aha ngaho bikora waje ngaho muri iki cyumba guhiga waje ngaho guhiga iki muri iki cyumba buhoro buhoro nibiki wewe tonde byose biva kuri wewe gute nagize unaye mu gitanda maramarira hiye wowe nawe twavuganye iki oya wabonye iki icyo mwahereye ko byose nabyo wabonye iki icyo mwavuga ubona ko hari cyaba wamusanze gaha muri iki cyumba iki wari ugiye gukora iki muri iki cyumba cy'uyaye we nawe twavuganye none si mu nzu yanjye imbere aho ushatse mu nzu yanjye imbere aho ushatse umviriza rero nibiki umviriza aha n'ababanyi barabitubwira n'abamamaze mu biki ubonye iki ubonye iki ibi nyine si inzu yanjye ucuma ntari isoni ufise iki si inzu yanjye warahari ushinze amanota ndagushima mana yacu ingene wamuturengera uri nawe n'inkuru ko wari wamenya umwanya waherutse unzanira uwunsamburira urwo ucurira rami uyu wa mukobwa nakuzaniye reka hewe ikiwe yankoreye mw'iyi nzu bimwe byose twamuha ku gasopo yarabirenze aroga mu maso nyene araca iyo yoga gusa yoganye na wa mugabo sha yasi ndavyemeye reka turyamye umugabo arasohoka usinziriye hajya nikanguye rondera umugabo bura zunguruka hose higa bura cyane asohoka mu cyumba byose higa bura ngize gutya nza numva bariko barayagira mu cyumba numvise bariko barayagira mu cyumba nawe uranzi kometse nunzi ndakwizeye ukurura ndaryama ukurura kimora gusanga gahunda kunigurireyo baba arantuma ko tukakazindazinda yewe kwiyorobeka amezi 3 twamaranye ntiyigeze anyereka ko ivyo ariko rero yafise inyahasi kuri jewe yafise inyahasi ndakwizeye wewe ngira ndondere umuntu ankurire kw'izosi ate akatakure kuzobigufashamo gira ngo sensi kati nanzi kwivyo yari kubigira reka ni yigirisha ingwangu vy'ibujumbura ntavyari kumba ariko araviza umugabo wanje ndagakerera yumvise uvuze ngo mu mahera singorane cyashaka kuyaca mu mbere aya rero nta burofu jewe hajya yakoze ingwibona indani mu jisho reka tuzomubone ndanamukaguhamagarira ukaraba shitukajana tukabarika shetani bamutoye mu mayira bagiye kuva mu mayira yego abantu ndimani Costa
Costa. Chishwa ngaho kwe ngaho ramutse. Wakuzanye. Sawa. Yose kaso. Ukora ngaha cyangwa waroza handi hantu ukora atari mu nzu. Ahubwo tugende naguruke. Haguruka tugende dukure ishenzi. Haguruka iri mutseta. Haguruka. Dukure ishenzi. Oya, naho kwita umujane nta kibereye gukora ngaha. Ngaha. Ariko ngaha genda. Aha abakumhani. Urarondera n'igishetani. Hana hamwe ari ndamubuze. Urushetani biberenga. Wanyitse. Ndumiwe. Shima mana yacu ingene wamuturengera tubera amaso umurango tubera amaso mw'ijoro aho umwasi satani yamayipfuje gutumira umwanya atawo ufise turakwiye kuraba muri weekend twazogenda muri TikTok umuntu akaraba ko yosama akayaga kubera nawe maze iminsi mbona umenga nturi yareze sivyo no misi ni myinshi Tuwaziza gusura. Tuwaziza gusura. uza gufata akayaga navyo nyene umuntu agafata akayaga aho hirya ati iminsi mbona umenga ntibigenda neza Cuidado.
fasha wanyibutse kashivuga muri ibi je nari nakuyobewe yaciye cyari Sharumva nyene ntari kunyuka bivanye na kujya kurundi mwari rya rugo rwabona nari kusindi sura. Navuye mu rujya rugo rwawe bigoranye cyane. Ariko Imana yarahabaye. Nararose n'akandi kazi umwana je nakwibuka cyane. Yatari ega Oya je nakwibuka cyane urazi ko je narakubona isura yawe sinashobora kukwibagira hajya. Je gusa niki washobora kwibagira bivanye nuko wambona mwakiri yagiye. Isura yiwanje itari neze. Kugiye kujye hiyagiye nibuka byinshi cyane. Mbe waruzi ko bya mugore kera Ari Imana iradukiriye kujya kugera kera none urafise ubundi ari ngira ngo kumbure ngiye kumuronka Imana niyabishaka sinzi naciye nguma gutyo gushika n'ubu ndacangwaye agahinda n'ibindi byo kuva kiriya niwe wa mwana yavuga ngo yajanye mu miryango mu kwiga hanze reka nibirebire ugiye kumenya byinshi mbe nyine uba hafi cyane jewe mba mu Carama kujya hajya ni hafi mbega hari umuntu kumbure uba mu nyuma za hajya ubuzima bw'abandanije nta wundi muntu mwahavuye muhura cyane ubungira nzawubatse cyangwa uzogumira kuri Mariya jeho ngira ngo ngiye kubivamo da zobanza ntumirewe nta kandi atari indoto mfise weje nahuye navyo shaje mwa rujya rugo nabonye ibikomeye cyane biruta ibyo wabonye kimwe gusa sindarengerana sindio bakarika zovyitegura icyo cyonyine mbayenda ntaye fratera rero ko ntaruba icyo mbayenda shite ugiye kubaka vuba cyane hamwe muga gusa ubyemeye ni ukuri ntakubeshya ndavye iyo naciye n'ivyambaye naciye nsanga intumbero nari nagize ngo ngiye kurondera umunezero ataribona rose rya mugore yo karinza nabijya byose vyabo nari namutoye muri Rwanda mbaze kugera ivyanje mbaze kundungabungira amafaranga biki mugabo icyo nipfuje nasanze integuro nari mfite batariyo y'Imana erega na mwaka iteguye hajya waza ugasanga ntawe uhari yaba yagiye muri boîte baramurondereye hajya n'indabizi ko yari yarambujije niko ngo hari amakamera hajya mu nzu amakamera kumbe cya gihe niho wavuga ngo kamera urumva nayo nzi ko hajya arimo araturaba yambwiye ko hajya amatara ari mu nzu kubera atabyo nari bwamenyere ibyo mu gisagara yambwiye ko hajya amakamera ibintu byose bibera hajya aca bimushira hajya amakamera yo mu nzu agaca usanga ibintu wisize ababyeyi niwe yari yabisize niwe yari yambukije je ntavyo abavyeyi agera amakamera tutarancunga ndi mu nzu sinze mpime unamvugisha amajambo menshi ariko rero nimwe mu kirundi basimugana umunsi wo kwisiga si wo kugura nayo amwe bo binkundi mfise icifuzo ndashaka ko woza kandi ugasubira muri rwa rugo wazamo ego baza umutima nimba utiteguye ndaguha umwanya ucuma akanimero ka telefone cyanda yifise ariko numva menga ntivyokunda ndacyari umukobwa vraiment birumvikana sinoja ku mugabo birumvikana amakenga ntiwoyabura ariko umviriza Constance ndaguha amahirwe yo kwiyumviriza ubaze umutima kumbura hari igihe usanga Imana igomba kunyishyura icyatumye ubwa mbere wari warabaye hayi ukabona kikanatuma umpagarira ibyo numva menga novyimvura mbega na icyatumye mba hajya
icyatumye nawe umukura muri buwate ni igiki cyongera ko mukazosanga umukura muri buwate yarapfuye sinabikubwiye yarapfuye ninde wambwiye yuko umujya mugore mu kubana mwahuriye muri buwate hari kera nari sinari bwabona iby'isi n'ubu birashoboka sinari bwabona iby'isi imana yaranyeretse iby'isi none ntubona ijya nzira naciye ngo ko imana yanyeretse yuko idashoboka bishobora kuba iriko iranyereka ko bishoboka bishoboka nzokubwira reka ngende ntibavyo banje sawa ntacyo akanimero ka telefone urakunda mwarota kanashaje nawe nashaje imyaka ntinyegezwa ariko bizi okay mama de nawe urakendeje kumarira sawa ahubwo nawe kintu haka ubona gute nawe nkeneye kutakubwira wewe reka ntiyitayeho ya nawe ubwiza rero ndakubwira rero mu phone reka turajyana delisia sawa gakomeye koma tugende ngaho hirya gatoya sibyo koma tugende ngaho hirya gatoya kugurira bya bintu rero ndagutera inkuru narabigendereje nasanze umugambi w'Imana ku muntu ni ikintu gikomeye mu Kiswahili bavuga ngo mipango ya Mungu sio kama ya mwanadamu mu Kifaransa naho bavuga ngo l'homme propose Dieu dispose sawa urazi icyo bisigura nukuri ntakubesha ndavyo ubu ingene nishimiye mu rugo nkaraba no muri kahise cyambona ko umugambi w'Imana ku muntu ukomeye cyane nukuri n'igitangaza gusa ndasenga Imana itwongera undi mwana delisia werendera tuvuye hariya wumvise igihe turagiye undi mwana ni hariya ni ku isoko ry'umwana uruhuke ubanze urye unenepe ukuboko rungane nk'uko ibita inda za misi yose nazo nyene uruhuke ubanze urye bya bindi ngo bahora bagusiga iki sha reka ngo nabazimu nibuka byishisha nibuka byishi aho ubona mugabo arufise umugore mwiza ubwiza uraza aho buba awe nawe ujya abaye mwiza nawe wocubiki reka humura ntakubeshe erigana kiriya gihe sinaronka amafaranga uzogenda kurondera hariya ugaruka mu nduru ugaruka sijuba imizimu ngo iki mbego ngo bavyeyi bari mufise abavyeyi reka nyene murabafise isha barakurezesha